ibintu vya gipfumu, Mm. yani ndavuga ngo nari nk'umupfumu mutoyi cane. Mm. Kubera ko na mama wanje yari umuntu w'umupfumu, Mhm. yani mama novuga ngo yari mukuru nanje nkaba mutoyi cane. Okay. Ntivyatevye muri urwo rugo ndavuga ngo rwari urugo rwari rwugarijwe ni kuvuga ngo n'ubupfumu, ibintu by'ubupfumu bukabije cane. Mhm. Ico gihe nakuze ndi umuntu wari usa n'uwunezerewe mu buryo bw'igipfumu, ariko nari ndi umuntu w'umupfu. Narabaye mu bihe byo kuba nsambanya ibikoko. Ibikoko. Ico gihe kandi n'ubu biraba, sinzi ko mukunda kuvuga ngo umwana wa kanaka ngo yasamarije ngo inkoko, ngo impene, yani nanje nari ndi mw'ico gico. Ni ukuvuga wiyumvamo yuko wosambanya igikoko, Yego, igitungwa. yego. Mhm. Ariko byari bishingiye ku migirwa canke esupri yaba ituye mw'ako karere, mw'urwo rugo, bigatuma numva gukoreshwa kugira ngo nshobore kuba nokorana n'ivyo bikoko. Rero mpejeje gusambana navyo, kuko hariho inka ku mugondindwa, ko nakunda kuryamana n'inka. Rero kuryamana n'inka n'abantu bigeze kumbaza ngo mbe inka muryamana gute? Iyo urimo gukoreshwa na rurya bintu ntibivuze ko ntaba ari wewe, ntaba ari wewe, ni kuvuga ngo uba uri gukoreshwa. Rero ico gihe kubera hariho n'intama, ni ibikoko, ni kuvuga ngo twagiye kuryamana. Tumaze kuryamana, jewe narashitsa isezerano y'ivyo naba ndi kumva, narangiza nkahita mbasanga mu murima. Ntushobora kumbwira kuba uri umukozi w'Imana, kuba uri umugore wa pastor, kuba uri umugore wa bishop, ubu haje ibintu aho turirimba indirimbo mu kuyishimira, tugatamba mu gisirimu. Ego kandi ni vyiza, ariko ni gute wombwira umugore wa profete runaka cankwe bishop uburyo atamba? Ni kuvuga ngo amabere ari gucunduza hejuru, impenerezo ariko arahenereza, inzara yasongoje, uwo ngo ni umukozi w'Imana wa bishop ndekana. Umbwira gute ko umuntu uri gukorera Imana mukuri, wewe uriko urizunguza ubwira abantu ibintu, mugabo mu ngendo zawe canke ukuri nuko uteye bitagaragara nk'ukuri. Iki nico mbwira abantu b'abanyeshengero. Ni gute bitwa ko ari abantu bariko barakurikirana Imana, mubona umuntu utagaragaza ibyo mwuka wera yama, mubo ukabasha aho wumva ko umengo uwo muntu ugomba kumukurikirana gute? Roy TV. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Roy TV, muriko muradukurikirana. Ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Ijambo ry'ihumure, ushobora kuba ugwaje cyangwa ufise ikibazo ico cyose cyo mu buzima, ndagomba ndakubwiye nisi ko bizohora n'ubuzima gusa buhindagurika, nta mvura idahita kandi nta joro ridaca. Uno musi turi mu kiganiro intahe yanje intahe yawe. Mfise umutumire ari special kuri uno musi, aza kudushikiriza intahe y'ubuzima bwiwe ishobora kugufasha, ikamfasha, mbese igafasha n'abantu mwese muko muradukurikirana muri rusangi. Reka ndamwakire kuri micro za Roy TV, mwumve amazina yiwe, duheze twinje mu kiganiro cyacu nyezina. Ndabakire kuri micro za Roy TV. Murakoze cyane. Meze neza? Yego. Kaze widondora abantu bose bako baragukurikirana. Ku mazina basanzwe baranze. Ku mazina ndi Butoyi Jean Marie. Yego. Okay, Butoyi Jean Marie niwe turi kumwe uno musi kuri micro za Roy TV mu kiganiro intahe nkuko nabivuze. Rero Jean Marie arafise ico ashaka kutubwira bivanye naho yavuye n'ubuzima yaciyemo, kugira ngo hari benshi usubira gusanga nabo nyene babirimwo canke barabiciyemo nabo bakavuga nti turashobora gutanga intahe, namwe mwumve yuko muhawe ikaze kuri micro za Roy TV. Jean Marie, udufitiye intahe ndende. Yego. Turayiteze cyane. Murakoze cyane. Mugoma mutuyagire ubuzima mwaciyemwo, aho Imana yabakuye canke se aho mwavuye. Ndumva yuko dukeneye kuhumva cyane. Karibu. Murakoze. Ikintu ca mbere coco, Imana ni nziza kandi Kristo no mwizigwa cane. Burya ubuzima bw'umuntu ni kuvuga ngo ni ikintu kinini cane. Umuntu uko agenda abaho ni ibintu biba bikomeye kuruta uko abantu baba babibona. Jewe navuye ahantu kure cane, aho bitari byoroshe,
ariko gushika uwo munsi mbona ko ari ibintu bikomeye cyane. Nahereye ku buzima bwanje, nahereye nkorera mu bintu byo muri family, ibintu vya gipfumu, yani ndavuga ngo nari nk'umupfumu mutoyi cyane. Kubera ko na mama wanje yari umuntu w'umupfumu, yani mama novuga ngo yari mukuru nanje nkaba mutoyi cyane. Ntivyatevye muri urwo rugo, ndavuga ngo rwari urugo rwari rwugarijwe ni kuvuga ngo n'ubupfumu, ibintu by'ubupfumu bukabije cyane. Ico gihe nakuze ndi umuntu wari usa n'unezerewe mu buryo bw'igipfumu, ariko narindi umuntu w'umupfu. Ico gihe hariho ukuntu bakunda, mama wanje yakunda kumbwira ngo tuje gukora bijya bya ruguru, ariko ico gihe kubera ko je nakuze ibintu byo gukora ntanabikunda, abavuze ngo tuje gukora nari umuntu ni kuvuga ngo nace ndabitinya, nace ndabwira ngo mube muragenda ndaza kubasangayo. Ico gihe rero kubera ko mu nzu iwacu cankwe aho narimba hari hasanzweho ibintu byose, ibintu by'ibitungwa twari dutunze, hariho inka, hariho impene, hariho intama. Ni kuvuga ngo ikintu cose cari citwa igitungwa caba mu rugo cari ikintu cari gishingiye ku migigwa yo mu rugo. Ico gihe rero kubera ko n'ikintu cose caba cinjiye, ni kuvuga ngo cabwirizwa kwinjira ko ari ikintu ceretswe n'ivyo twokwita abavyeyi. Ni kuvuga ngo ni imizimu igaragara mu buryo bw'ibitaboneka, kuko hariyo, ni kuvuga ngo amoko y'imizimu ari amoko abiri. Kuko hariyo ayari mu bwoko bw'ibiboneka n'ayari mu moko y'ibitaboneka. Akarorero ni mu gihe nk'ubu tuba turi kumwe, nkabona ni kuvuga ikintu kije kuntera cyangwa abantu baje kuntera, ukabona ndahise ndirutse, cyangwa nkashobora kuba ndi muri bisi nkabona ko hari abantu bariko barandondera, ukabona ndavuye mu modoka ndirutse. Iyo ni imizimu iri mu bigaragara, mu biboneka. Imizimu iri mu bitaboneka ni mu gihe je nshobora kuba ndi ngaha nkagitiva ikintu kigakoreka, cyangwa je akaba ari je ndakibona mugo we ntukibona, mugo je nkaba namaze kubona ibiba vyabaye. Rero ico gihe kubera ko mu rugo hariho ibintu byitwa ibintu by'ibikoko, hariho igihe bagiye gukora bambwiye ngo tujane, naco ndababwira ko bidashoboka. Rero kubera ko ama esprit yo ngaho aho ngaho mu rugo yasigara ari kunkoresha, uburyo rero yankoresha nguko uko ngome mbwira bari kunkurikirana kugira ngo babashe kumenya ukuri, kuko kuri kuguha kwidegemvya. Ivyo bintu, kuko ibintu ngomba mvuge ni ibintu bishingiye ku bantu n'ubu bakibibamwo, ariko bo batinya uburyo babivuga kandi vyaramaze kubugariza. Ico gihe kubera ko ibikoko byari mu nzu, ni ibikoko byari birimwo esprit zo ngaho, niho ngo vyatuma jewe binkoreramo. Kuko ico gihe narabaye mu bihe byo kuba nsambanya ibikoko. Ibikoko ico gihe kandi no biraba, sinzi ko mukunda kuvuga ngo umwana wa kanaka ngo yasamarije ngo inkoko ngo impende, yani nanje nari ndi mu ico gico. Ni ukuvuga wiyumvamo yuko wosambanya igikoko? Yego, igitungwa. Yego. Ariko byari bishingiye ku migigwa canke esprit yaba ituye mwako karere n'urwo rugo, bigatuma numva gukoreshwa kugira ngo mushobore kuba no korana n'ivyo bikoko. Rero mpeje gusambura navyo, kuko hariho inka ku mugondi, ko nakunda kuryamana n'inka. Rero kuryamana n'inka n'abantu bigeze kumbaza ngo mbe inka mu ryamana gute. Iyo urimo gukoreshwa na rurya bintu ntibivuze ko ntaba ari wewe, ni kuvuga ngo uri gukoresha. Rero ico gihe kukwera hariho n'intama, ni ibikoko, ni kuvuga ngo twagiye kuryamana. Tumaze kuryamana, jewe narashitsa isezerano y'ibyo nabandi kumva, narangiza nkahita mbasanga mu murimo. Birangije rero ivyo rero ngenda aho mbibamwo gushika ku myaka ishika 14. Wabitanguye ufise imyaka ingahe? Nabitanguye mfite imyaka 10, imyaka gushika ngende ngera ku myaka 1. Wari ukiri umwana? Yego. Rero kubera ko hari n'abandi bantu nakunda gukorera ibintu by'imiti, ni kuvuga ngo nk'ubu nk'umukobwa barya bavuga ngo bigisaza muhira, yasaziye iwabo, barya byase ko bagenda ku bagabo, baronka abagabo. Ni kuvuga ngo nari mfite ubushobozi bw'uko nshobora kugukorera umuti ugahita ugenda ku mugabo. Ni kuvuga ngo rero umukobwa byaba bigenze uko, hari uburyo bw'imiti nashobora kumukorera
ariko twaba twavuye na mama akambwira ngo biza kugenda uku nguku vyarangiza nkagenda nkabikora kandi vyari pare condition narangiza uwo mukobwa nikuba ngo haciye nk'indwi canke indwi zibiri agahita ni kuba duhugwanda kuca akaza kudushima akatubwira yuko yarose umugabo. Mumuhaye uyo muti yaratanga amahera? Yego. Nikuba ngo amaze gutanga amahera nikuba ngo yayaha umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu rero gwari go rusango kuko ari n'uburyo bw'amajambo yashobora kuvuga kugira ngo uwo muti ubashe uburyo wakora. Yes. Rero ivyo na n'ubu mbere binacariho, hariho n'abakobwa bakigendera mu ivyo bintu barahari. Ico gihe ikintu ca mbere cambabaje ndagiye kubazwa n'uburyo izo ngo baba bagiye kubaka byace muri ubwo buryo zaba ingo z'urumerumara. Ico cari kibabaje, nivyo vyari bibaje cyane. Rero ivyo ngenda ndabikoreramwo gushika aho ubwo buzima ngenda ndabubamwo birarangira nza kuja mu bantu na mu bantu gute? Ni kuvuga ngo navuye mu buzima bwo kuba mw'ivyo bintu by'agacu nari nsanzwe mba kwa mere, ibyo bintu by'ubuzima, by'imiti, ibyo gukora ibyo bintu by'ibikoko, ibintu by'amangetengete, mbivamwo ndonka akazi biturutse ku bw'imiti. Narigeze kuronka akazi biturutse ku bw'imiti. Ndose akazi biturutse ku bw'imiti, ndibuka narose akazi ndonka akazi keza. Ico gihe amahoteli ko narize hotel tourism, amahoteli yari gifiteho uburyo bw'amafaranga yarahemba. Ni kuvuga ngo nagiye gukora mu vy'amahoteli naho ewana nza gucika ikindi kintu, nza kuba umuhungu w'umusore urya abakobwa mu majambo yisobanura tomoye. Ngendaho kuza njyamana n'abagore kuko ndibuka ico gihe nabayeho mu buzima bw'abantu, naza ngeraho aho ikiyeri kimwe ushobora kugisambaniza ku muntu. Ikiyeri kimwe haryamana n'umuntu. Ni kuvuga ngo nari ndimwo izindi mbaraga cyangwa se iyindi imyijima mibi ku buryo ngo n'umukobwa umwe ntagiye gushaka uko naba ndi kumushaka muri mind za vyahita byumva nkavuga ngo uyu nguyu ndumva ntabwo yaba ameze neza ahubwo reka nshake uyu. Ubwo nibwo buzima ndagenda bamwe. Yego. Kugira ngo rero ubwo buzima bwose utuyagiye ivyo wagiye uracamo, mbega byaje kugenda gute kugira ngo ube wowe tubona uno munsi? Turashaka kumenya procedure aho vyaciye kugira ngo uswe kandi kuba umuntu nkuko kuri wacu bijya bintu byose bikuvemo. Ubundi Imana ni nziza kandi Kristo n'umwizigirwa cyane, nta gutoreka kutamuvuga kuko nagiye kubona no umugabo ukora ibikomeye, umugabo useruka rukambye cyane, umugabo ugaragara mu buryo bw'uko ataboneka ariko agakora ibikomeye. Ndavuga ngo ni Imana ikomeye kandi ikora ibitangaje. Ubundi nivyo abantu bagenda bakekeranya, abantu bagenda bibazaho ngo mbega ino Mana turi kumva irakora canke ntikora. Ariko nagombe mbwire uri kudukurikirana, nagombe ndakubwire ngo Kristo n'umwizigirwa, kandi ndagombe ndakubwire ngo ayo makenga ufite weru no mwanya ugomba wona atsinda makenga. Imana n'umwizigirwa. Nagiye kubona Imana biteye ubwoba igihe c'isaha 9 z'ijoro. Ico gihe nakoraga mu kabare, ako kabare ndibuka naragakoreyemo ubusambanyi bukabije cyane. Ni ukuvuga ako kabare wakoramo watora abakobwa nk'abaje kunwa ukamwinjira canke wowe watumiye mukumvikana mukaca mwinjira mu hoteli? Oya suko byagenda. Bundi ico gihe nkikora muri ako kabare ndibuka hari uburyo bw'imiti nari narasize mu kazi. Uwo muti rero wavuga ngo nubwo abandi turi gukorana nubwo bo birukana cyangwa je nubwo nokora amanyanga mizuti jewe sinofa naragiye, ariko abandi bashobora kugenda je nzoguma aho ngaho. Nikuvuga ngo ni umuti wari usobanura kuguma mu kazi. Kandi no bubeshi barayikoresha beshi mba ndi kubabona. Kuko urumva n'ibintu nasiyemo n'umuntu abikoresha umuravye kurabibona. Yego. Kimwe no mura ubu profete buza bwisaza ndabazi ibyo bakoresha ndabazi. Beshi batenwe no kumpigira kuko nari ndi kuvuga ukuri kwabo. Bamwe banduna ngo banyice, ariko ubundi
nta naho mwonasha kuko umugambi w'Imana utarashika n'ahantu nawe Byose cyane. yego ni kuvuga ngo rero ico gihe uwo muti kora ko narakora ibintu by'amafuti je ntagira ikintu bangira mugo usanga biguye ku yundi muntu ni waciye yirukana mugo je sinirukana. Wow. Ni kuvuga ngo wari umuti usigura ngo jewe nzikura ku kazi nshaka Jenye. yego rero nari mfitemwo esprit ikomeye kuburyo ndiko ndagenda nko kwibarabara ndiko ndazunguruka cankwe dufite nagiye nko gufungura nari ndimwo ikintu ku buryo ngo mbonye umukobwa mvuze ngo uriya mukobwa ndamubajije ndabona no muryo nkoresha iyo mvugo ko niyo iri mu bajene buno munsi. Yego niho ngo maze kubyishiramo nkarumarika ko ndamubajije bikunda ubwo nyene vyahita bikunda ubwo nyene. Rero ntibivuze ngo yaba ari n'umwe dusanzwe tutuzinanye rimwe dusanzwe tuvugana tuganira no nari ndi muri esprit ku buryo ngiye kumwira nkamubaza ngo ni gute ushobora kumpa umwanya ko numva ndi kugukenera. Yahita yumva kunezererwa kambira ngo umusore mwiza ufite hinyenyi urumva bafite amagambo nabo bari gukoresha bivuye n'ivyo bari kubona. Rero akumva ko nyina nyishimiye ahita ndamuha adresse nkamuha ngo uzi kunsaba ku kabare akangaka isayize ngize ni kuvuga ngo nimba ndamuhaye isaya nimba twavuganye saa 6 ni kuvuga ngo inyuma y'isaha 2 byaba bikunze. Wow. Ivyo rero mbibamwe mu buzima bwako kabare ubwo ngubu. Rero ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ni kuvuga urabona iyo umuntu aremerewe umuntu iyo arimo ingobyi z'ibyaha ni umuntu ni kuvuga ngo hagira ahantu yumva muri we umenga araremerewe cyane. Nagiye gukora ivyo ngivyo ngira ahantu ndemerewe cyane numva umenga ahantu hari ibintu bigomba guturika cyane ndumva ko ndemerewe umenga n'umutwaro wikoreye ku buryo ngiye ngo me propose yundi ndamaze ko twoshobora gukora ivyo bintu numva umengo hari ikintu umenga ubwoba ivyo ngivyo ngenda kubibamwe uko numva asa nk'umuntu uremerewe hangaha mu mutima ariko ntangura kwibaza ibintu byinshi ndabango ibi bintu ni ibiki. Endeni ari saa 9 z'ijoro niho nagiye kubona Imana biteye ubwoba ingendera abantu nyene nabikorera ico gihe icumba nari ndimo kirahinduka n'amagambo ngendera ko y'ijambo ry'ibanga nzi nabwiye. Rero ico gihe aho nabonye Imana itangarije bukeye bwaho yahise indungikira abakozi b'Imana bo muri Pentecote baza nk'abantu baje kumwifana ariko baje kuri mission yacu. Nico kintu canangarije. Ico gihe bimwe narindushe ngaha ndemerewe ntangura kuruhuka murisha numva ihumure kwico gihe nararose amahoro amateye ubwoba muri iyo joro. Numva ivyari bindemereye byose bihita bigenda byose biragenda. Ikwiyumvira umwana w'umukobwa byose numva muri jewe birayonse. Ntangura rero kubaho mu buzima bwo kumva gusenga. Abo bantu Imana yandungikiye bukeye bwaho baraje barambye turya rero tumaje kuganira barumva ko bari baje kuri mission yacu kunanje naciye ndababwira icara ikimbaye ko muri iyo joro baravuga ngo uw'Imana yari dutumye turabona ari iwe. Turaganira baramfasha baranjara mu rushengero baranyigisha rero ngenda kuba muri bo nsengera iwabo gushika rero muri Pentecote gushika tugenda tuvana tugiye tuvana haragezaho nagiyeho mba umuntu ugira muri bisi nkumva kuyigiramo ntariko ndavuga ubutumwa nkumva umengo nta mahoro. Okay. Ni kuvuga ngo ntavuze ndi muri bisi ntivyakunda wari muhamagaro mbaho rero mw'uyo muriro ndawubamwo gushikaho birangira mugabo ndi muri bisi ntanguye kuvuga ubutumwa abantu bakaza bavuga ngo mbe uwo muntu ko avuga ubutumwa kandi tumuzi akora mu kabare bimeze gute. Batangura guhaza akabari nyuma bavuga ngo Imana ifite uko ikoreshaho umuntu gutandukana. Ivyo rero we ntabwo vyakura. Yes. Ico gihe rero bigenda birahera ariko ngira ahantu numva gusigara nkora mu kabare n'umuntu yitwa yakijijwe numva umengo ntibikwiriye. Numva ni kubabara nkavuga ngo none se ko je numva nakijijwe mama wanje akiri mu ngobyi z'ubupfumu z'ibyaha biragenda bite. Ntangura rero kugwana n'ikibazo cyo kugira ngo mbone uburyo mama nawe yorokoka.
ngenda guhura ikintu cagiye kumbabaza, nagiye guhura na babana babaswaganyi baba profete bamaze kwica mu mutwe. Ngiye guhura n'umwana usengera kwa profete, arambwira, ndamubwiye ikibazo canje n'ivyo ndiko ndagwana navyo, arambwira ngo ico kibazo numara kuza kwa papa ngo daddy kwa daddy ico ngo nifye mu minota ibiri. Rero ziriya mpwemu zabo buriya iyo utari umuntu uhagaze neza zijyaho ni kuva ziri kukwandukira. Nanje ndafatwa ziramfata ko bariya abagabo bafite ibintu baba bari gukoresha niko ngo vyandukira abandi. Ngo maze gufatwa nkurikirana uwo mwana njana ahantu mu rushengero. Ubwo rushengero ndarugiyemwo, nagiye kwakirwa nabo bitwa abari mu madepartement. Barambwira ngo umwanya wo kwakirwa nturagera ngo baratubwira. Ngiye kuvyigana uwo muri departement, kumbe sinamenye ko nawe agiye kuzobibwira uwo nzoja kubibwira witwa ko ari we abishoboye, uwo bambwiye ko ari fye nkuru. Ntango rero kuba mu inkino ziteye ubwoba. Ngiye ko mwizo nkino ni kuvuga ngo hari umunsi, kuko nagiye kubona ahangaha i Burundi hari n'abasigaye bagenda kuzatamura ivyo bazatamura hanze y'ibihugu. Bakaza ngo baje mu miriro, bakaza ngo baje muri motomoto. Bagatanga kubira ngo abantu ngo batumira abantu uzoba ngo agwaye bamuzane ngo azokira, oro n'ubuswaye bwabo bw'ubupfayo bwabo. Ariko rero mbaye mw'ivyo bihe ni kuvuga ngo uwo munsi abo bari muri departement barambwira ngo uzaze ngo umuvyeyi wacu ngo azaba yaje mu mavuta ngo mashasha. Nanje numva umengo nyene nivyo orosefo. Nanje nari nkiri igihumye nyene. Ntiwari bwasobanukirwe cyane. Uwo munsi ndaza ko uwo munsi yaravuye ngo mu muriro. Cagiye kumbabaza rero. Nagiye gusanga ivyo nababwiye bari muri departement byose babibwiye wa muntu rero ngo ariko aravugishwa, yavugishijwe hose yaheje ku kanyu. Sinzi uburyo twameze nk'abahuza amaso. Aca atangura nyene kuvugishwa nyene nk'umuntu ambonye. Ngo hari umusore ari hano Imana ngo nyeretse hari mwishengero. Ngo umusore ngo Imana inyeretse ngo afise ikibazo ngo ca mama wiwe, ngo nyina wiwe ngo afise ikibazo ngo c'ubupfumu ngo ahaguruke. Buno nyene nza numva inyuma muri baba protocole jeho mbere sinza mbita aba protocole, ndabita ko ari nabakokayi kuko mu mwishengero biruzuye nabakokayi. Urumva nabakoka gusa. None barahembwa? Bashobora kuba bahembwa kuko ivyo bakora, ko ntushobora kumbwira ko uri umuntu protocole uza kwakira umuntu ucunduje amabere hejuru, udeneka hejuru, muri protocole ga. Ahubwo uri n'umusuma, ahubwo ukora nabi kuko no mu mashengero nabonye no kwibabiba uravye nabi. Barayijana ugasigara wiyumvira ngo se ahantu nagendeye ni he. Ico gihe nagiye kubabazwa nuko mwishengero ntangura kumva aba protocole ngo papa ngo nanje ngo yari yarabimbwiye. Ntangura kwiyo none ko nzabona bibwiye mugabo abo ntabibwiye bakaba ari bo bavuze ya majambo, izi nkino zimeze bi. Rero urabona ko bagiye kuguhagurutsa ushobora kuzana ko mikrofone kugira ngo wemeze ko ibyo ari karavugishwa ko ari byo ubwo bupfayo bwabo nizo nkino zabo. Aho nyuma abanyeshenyo ni aho nyene papa amashabara amashi nibwo bupfayo nyene, nibwo bupfayo nyene bamaze kubica mu mashengero. Bacuma bashiramo n'akantu k'iterabwoba ngo uzorondo gutangwa kuri mwuka wera ngo azobona iba. Abakristo bagaca babaho mu bwoba buteye ubwoba ku buryo babonye amakosa ntibabashe uburyo bavuga. Ico kintu nikuvuga ngo c'iterabwoba baba. Ico gihe aravuga ngo ndabona umusore ngo afite ikibazo. Jewe mbona agiye kundaba, numva no mu protocole yamaze kunshikaho, ndahaguruka. Ariko nca ntangura jewe gutangazwa n'uburyo ari kuvuga ibintu jewe navuze, avyita ko ari Imana ibivuze. Kandi ahari ndazi ko ari karankurikirana. Ubu bupwaye mutabugabanije abantu muri ko muraroga amashengero uyu munsi. Sindabaciye ububanza ariko Imana izahita ibakorera igisubizo c'ibyo mwakoze. Ubu bupwaye muri ko murakora mu nshengero z'uno munsi, muhenda abantu mwica ubwoko bw'Imana, mu bugabanye bishobotse ko mukizwa, mwongere mukizwe, mwongere mudwibire no mu mazi babatize abakozi b'Imana bonya. Nibo vyemera kuko babigize business.
izo business rero bazoza kubona yuko atari byiza umwango umaze gukinguka. Ngeraho mw'ivyo bihe batangura kumvugira ko amagambo mera nk'uyapinga, meze nk'uyapinga, baca batangura ba protocole babo b'abakokayi kunkura ko mikrofone kuko bumva nako ndapinga. Wa umwe yariko aravugishwa aca arabigabanya. Tutangura kuvuga yuko ngo ndimwe ubugararije. Ngo mugabo ngo kwansengeye, nguko ngo ngome ntembagare, ngo niko n'umuvyeyi wanje ngo agomba abe ngo iyari. Za kumva umenga ibintu birahindutse. Ndavuga ati ndi kubona ndi mu bwayo bumwe butagira uko bungana. Bimaze kugenda uko numvise nyene mbabaye cyane. Ko ico gihe protocole yaciye insohora. Iransohora, imaze kunsohora baca banyagize yuko ndi mwiyindi mpwemu. None iyo mpwemu batashoboye kwirukana bafise ubushobozi bwo kubona ivyo nimwe munyabaki. Ni kuvuga ngo umaze kubona ndi kubapinga ahubwo babashije guhiga uburyo bonshira mu cumba kugira ngo basenge. Ko ndibuka aho hantu sinahasubiye. Ko ndibuka uwo muntu no kuri chaîne yiwe yaciye amboroka. Sinzosubire kubibona. Mbaho rero mu ubwo buzima bw'abapwayo b'abasazi. Ndavaho nje ahandi numva ngo niho bizokundi. Ubundi bavugishwa nyene ngo ni katamuti. Wewe rero ahubwo yatanguye kumva ivyanje nabibwiye babandi bitwa ngo gukora baba mu ma departement. Ahubwo wewe hakagira kunyakiye aho bagaca ntinya. Mugabo nkabona muri biro ye hakugira ngo anyakire aho bakabandanya yakira inkumi nziza, abagabo beza. Avuga ati none ko jewe bimeze bite? Bikansiga kabisa. Je ko batanyakira. Ko maze igihe baguma bambwira ngo ngura munsi ngora kwakira. Ubwo bikarangira vyase. Angeze ko agaca avuga ngo umwanya ngo ari ahantu ngo afise ngo rendezvous ngo jewe ngo nimbe ngo ndabibwira ngo umuntu uze ngo umuchefu wiwe kugira ngo bazoyimubwira habivyo. Ngo nkarindira umuntu we nyawe umwe akora ibintu kugira ngo bihite uburyo vyarangira. Bika mbaho miyo micezo yo mu mashengero yuko nari mfise umutwaro wuko mama wanje nawe yotabarwa. Bimaze kugenda uko navuyemwo nja ngaho sinzi uburyo nagiye mu gitabo ca Bibiliya soma Gideon. Gideon mbona uburyo iwabo hari ahantu hari hasa nk'ahantu hari hakikijwe uburyo bw'ibintu by'abayari. Mugabo yigira inama yo kusenga imisi 21 yisonzesheje. Iyo misi 21 niho yagiye kubona igisubizo umuryango wiwe uratabaruka. Maze gusoma kuko nahise na grand frère wanje yarari ari mu gihugu ca Sudan. Yarasanzwe ari umukozi w'Imana. Ndamubwira ayo magambo nasomye. Ndamubwira ati ayo magambo nasomye numvise ngomba kuba umuntu ugomba kuba no yakoreye kugira ngo tubone ubutabazi bwa mama. Ubira ngo mama ntitugomba kumubwira hebe ibyo bintu kubw'amagambo, ahubwo tugomba kuja mu gikorwa Imana ikora ibikomeye. Arambira ngo yego aho ngaho nivyo tuza kuba twifatanya nayo masengesho. Dufata imisi 21 musenga musonzesheje dusenga kugira ngo tubone ko umuvyeyi wacu yotabaruka. Ico gihe yari umuntu yakunda mama wacu yasenga muri Gatolika. Ni kuvuga ngo twagiye kubona ibintu bikomeye cyane. Imana n'igitangaza cyane. Mama wacu hari ibintu bavuga ngo kurya hosiya muri Gatolika. Nico gihe turi gusenga hari hageze aho abantu b'abakuru bo mu idini bajya byitabari. Hagira hano bamubwira ngo adaha ivi ari gukora umuntu azosura kurya hose. Mama agira hano yumva kumenya kutajya hosiya nawe mengo ni kibazo. Umva kujya hosiya ni gusangira? Ni gusangira. Muri Gatolika niko babivuga. Bimaze kuba uko nguko twe turi gusenga ni kuvuga ngo indwi irangiye. Ni kuvuga ngo twagiye kumva mama adutelefona avuga ngo muzoze gutura bya bintu ngo nabihevye.
wumva Imana ikoze ibikomeye cyane misi 21 itaranaranye turumva ati turisha kuri ico gihe ndibuka naraki umunezero utagira uko ungana ategereza kunezerwa kuko Imana yari kwishyura yego ndavuga ngo Imana ikoze ibikomeye ntivyatevye umuvyeyi araturirwa ibyo yarakoresha twebwe abana be twuzura umunezero utagira uko ungana bimaze kugenda uko twarishimye utagira uko bingana hagera ahantu ndavuga ngo Imana ndabona ngo igomba ko umuntu ufite ikibazo bisaba ko atagomba kwita ku yundi ahubwo ari umuntu wenyene ubwe agomba gufata uburemere bw'ico kintu kugira ngo acikorerere kugira ngo umuntu abone gutabaruka yego cyane ndumva irugendo rwabaye rurerure cyane duharuye aho byatanguriye kiri muto ijya myaka ni mike cyane ku mwana myaka 10 imyaka ingahe gukura gutangura gukora kwirimbura kujuragirika mu bakozi b'Imana ba feki abaduhenda ibitangaza bidafashe bakoresha imyuka y'amangetengete byose bibaho hari n'ibyo tubonesha amaso kavuga ati ibi bintu ni bya feki hari n'ibyo bonyene bisesera agafu gasanga ari imenyinda ukumva ariko ara professional ibintu mu nyuma ntibibi yego usanga wenyene ari imenye inda rero ndumva Imana mu by'ukuri yaguhaye intahe idasanzwe yego ndazi ari benshi bako baragukurikirana harabusanga mbere bagenda no gusenga yambaye agaheko ugasanga ari cyafise akantu ugasanga ari karakora amabanga abiri adasa rero ndibaza yuko muri abantu bako baradukurikirana muri rusange hariho benshi ino ntahe iza gukorako hari n'abandi baza kumva amashimwe mu mutima kuko mu by'ukuri uri umuntu usenga cyangwa se utinya Imana intahe ya mugenzi wawe wumvise Imana yamukuye naho ari ubu mbega ubu uhagaze gute n'Imana ubu uravye ukuntu bimeze murakoze aho usengera ubu mbega uricari muri ba profete canke ubu wararonse ahantu usengera uvuga ati aha vy'ukuri ndatuje ndumva ko nsenga nkumva ko ndi yaleze murakoze ubu nsengera kuko ico gihe maze kuba mw'ivyo bintu nabayeho igihe muri by'amashengero biri gucana kuko endene ndibuka nigeze kuja hano mw'ishengero hamwe bazunguruka bakireka ko umengo niho Imana iri orosefu ari for fake ico gihe nari nagiye nambaye neza nza numva umugore aratabarutse aravuze ngo abantu bambaye neza ngo Imana iravuze ngo batange ishikana ico gihe kubera ko nanje rero mfite burya rero mwuka wanje ukaze jewe ndi umuntu ngiye hano mw'ishengero kuko ico gihe maze guhinduka narigeze kugeza ko ngiye hano mw'ishengero nkumva batawe kuzana ibintu by'ubupwari uravye nabi kofi wagenda uririye ugahita ubonaho mwuka wanje nanje burya akazi cyane uwo mugore yavuze ibyo nibuka hari waciye azana igiseke baca baza bagifise bose muri ko Imana ivuze ngo duture uwo munsi ndibuka naciye ntanga amakofe mw'ishengero nawe ati mwuka wanyu rero agomba hagane n'uyu wacu ico gihe ndibuka protokoli yaciye insohora yuko ngo ndi mw'ishetani dayimoni ndasohoka kandi nje ngira ndababwira ati ubu bupwayo mutabugabanije bizobabana ikibazo kandi n'ubu ku muntu wese ari karankurikirana munyeshengero wumva uzi ko usenga utari gukorera Imana mu mpemu no mukuru akana karyo keza ugomba kwikontorora umenye uburyo uri gukorera Imana neza ushobora kumbwira kuba umukozi w'Imana kuba umugore wa pastor kuba umugore wa bishop ubu haje ibintu aho turirimba indirimbo mu kuyishimira tugatamba mu gisirimu ego kandi ni byiza ariko ni gute wombwira umugore wa profete runaka cankwe bishop uburyo atamba ni kuvuga ngo amabere ari gucunduza hejuru impenerezo ariko arahenereza inzara yasongoje uwo ngo umukozi w'Imana wa bishop ndekana umbwira gute ko umuntu uri gukorera Imana mu kuri wewe uriko urizunguza ubwira abantu ibintu mugabo mu ngendo zawe canke ukuri no kuteye bitagaragara nk'ukuri ikindi nca mbwira abantu b'abanyeshengero ni gute bitwa ko ari abantu bariko barakurikirana Imana
mubona umuntu utagaragaza ibyo mwuka wera yama mwuka basha wumva ko umengo umuntu ugomba kumukurikirana gute umuntu ucundeza amabere hejuru mugabo akitwa ngo numuvugishwa ngo umukozi w'Imana umuntu wambara impuzu ikerekana na suvete mayo agahuzu ko munsi yambaye ni gute wombwira ngo n'umukozi w'Imana umuntu uri gutamba igisirimba ugatamba nkaho umengo uri kunyongeraho umugabo mu buri urambwira ngo n'umukozi w'Imana ute urambwira ngo akora Imana ute urambwira ngo uramukurikirana ute bivuze ngo mugomba kuja ibuzimu mujibona uburo ndashima Imana ko Imana yangiriye neza intumbereza ahakwiriye mwishengero ryo nyaryo vuze mwishengero ryo nyaryo bivuze ko ko aho nagiye byose byera de ko twe no mwishengero ryacu nta muntu uza dukoka ngo uzoze canke uzareke turanavyanga twebwe turabantu dusenga Imana mukuri ariko kandi navuze ntitwera ntabwo byashoboka yego abasengera kumubahwa Isidore Mbayahaga niho nsengera niho ntamira ibyiza niho numva ubutumwa nkumva ko ku mutima wanje utuye ahantu mu ngoro y'Imana yo nyayo ndanamukunda ubwo rero ivyo abantu bavuga ngo w'Imana ngo umunyepolitike bandi bigiraho ibindi ariko ni abandi ngo numutwenza ariko nibaza yuko atari byo ndagomba ntumirire umuntu ari kunkurikirana we wamuvuga ngo aratwenza ngo numukomeke ndagutumiye umunsi uzoshake uzaze kugira ngo uze wirabire ibyo uri kuvuga twebwe rero nta by'ubukomediye nibaza ko buri kwihera keretse ko nimba ari ubukomediye ni komediye wumvira mu ijambo ry'Imana mugabo nta bupwayo bw'ubusazi bwangu ugiye gucakira imodoka gucakira visa ubwo bupwayo wacu ntituza tuvyema yego kandi ntibivuze yuko tutemera Imana cyangwa uvugishwa butaba burahari kandi turemera Imana kwivuga mugabo ikorera mu ijambo ryayo yego byo kwizunza wimenagura wigira ibinabiriya wigira igitangaza ngo bakayinji byo turabyana okay yego murakoze cyane reka tumushimire James ku mwanya yaduhaye akadushikiriza intahe ikomeye cyane mbese akaza mu bisanzwe intahe yanyu irimo umuco hari abantu reka sindabashira imanza kuko kirazira guca imanza ariko reka ngezaho reka tugushimire ku mwanya mwaduhaye mwataye akazi hari ibyo mwari gukora muravuga muti reka twitabe Micro za Roy TV tuhabe tuyage dutange ino ntahe kuko iyi ntahe iraza gufasha abantu benshi cyane kandi iragera kure yari Bella Shakaro kuri Micro za Roy TV kumwe n'umutumire wacu James yaduhaye intahe behind camera turi kumwe na Pasi Pro yabikoze neza reka mvuge nti coup de chapeau mugumane natwe rero abo intahe yafashije mushire muri commentaire nawe ukaba ufise intahe wifuza gushikiriza kuri Micro za Roy TV karibu cyane ngaho hari nimero kuri bio twandikire cyangwa utandikire kuri inbox yacu ya Facebook turaza kubishura duheze tubaye gahunda yo gukora ikiganiro intahe ndabashimiye mugiraho mubahwe bye bye aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe icyo utarabona uterekwa no kuramba ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV ibiganiro byiza muzobisanga